dufise abantu benshi bafashe hit ndetse bagiye baratera imbere uno munsi basubiye inyuma ati kubeki basubiye inyuma kuri ikintu no kuri mwebwe muri Side nuko ca mbere coco Noro na Side ico batandukaniye ko no mutima tuba tudati turi kuwa mbere Fanny Lavine no musara turekurira igisasa barise ni bafise imbuga ba mutima ni bafise imbuga aba bandi ba comedy bose ni bafise imbuga barigeze bavuga ati welcome Madesa ko bavugira mu nguni bavugira mu nguni ngo Madesa nugishaka kutubona ntishaka guteramana natwe Mr Kanese umukinyi wa filme ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi azwi cyane hiti yaronse ntiyironkeshejwe n'abandi n'ubujyajya sawa abantu bo muri Noro ndabazi ko cyane barasangira abagore ubu yaronse umuntu kira ku kwezi ngo wamponye yego agwana ma people mwiruce mwaramutse nizere neza ko bumeze neza iyo bumeze neza natumeze neza ishoba MC Gundo si alongside Bass Mix Easy niteka ridasanzwe kuba twakiriye bano bajene murabona neza yuko ari abajene baberewe cyane umwe yitwa MC Golagoza undi yitwa Matayo muramuzi mu makinyoma cinema muramuzi umwe ari mu MC umwe mu menyesha makuru ariko kuri iyi ncuro twakiriye bamwe mu ba entertainer umwe ava muri Side undi ava muri Nord ndakeneye ko tuza kuyaga kuri sije kanaka ariko reka manze nakire MC Golagoza wagwan vipi umeze neza bro Bien. What's going on with My name is MC Gogo alongside I go but mix wa mwibagiye kumupfuka. Mu bwami bwa Ana Share. Ni chachi. Umukozi w'Imana. Nababwiye ati bisaba yuko mumpamagara nanje nkaba umudiyakone basi. Cyane vuba Matayo wagwan umeze neza man ya ndashima kaka cyane gose ndamukiriza abakunzi ba Ana Share ya ndaramukije abakunzi ba Ana Share ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ya ni Matayo cyangwa Matayo Films nkuko biri nkuko bisanzwe ya yego kuri no debate tuje ko ni na debate ya entertainment gitanzwanye abari muri Side n'aba muri Nord siko kuko urabona neza yuko biribonekeza cyane naho umengo Side yarasizwe na Nord kumvo iyi ni canke Nord bimeze uku Side bimeze uku vyifashe uku ndazi ko muri entertainment murazi uko ngene bavyifashe umova muri Nord undi ava muri Side rero tangure kwaguragoza Side bimeze gute bro imbere yuko tuza kwinjira neza na neza ariko iyo numvise ijambo Side icambere cyo ndiyumvira impamvu cyabayeho Razituma nimvira impamvu cyabayeho mani nasanze hano muri Side iwacu ego gutera imbere ni rimwe gusubira inyuma ni rimwe dufise abantu benshi bafashe hit ndetse bagiye baratera imbere uno munsi basubiye inyuma ati kubeki basubiye inyuma tivyagenze gute aho rero cyo ati mbega ko tuno munsi turi mu rushengero bimeze gute Gundose gusubira inyuma k'umuntu cyangwa gutera imbere k'umuntu biva kuri nde wenyene ati gute muramaze iminsi je mwumva ati tuko turashobora gukora igikorwa cyo gufasha Amadesa kugira ashobore novuga ati kwisonura gusubirana ya shusho ya kera yahora afise tukumva ikaza kandi kundi muri ndasanzwe man nagiye mbona nama challenge menshi kandi y'abanyakanyosha apana no muri Noro ngo nagiye mpura nayo ngo muri Noro ngo barigeze ngo kugira ico bagira ico maze kubona muri Noro gituma baturusha kujya batanga uvuga muri Noro baturusha ubumwe twe nabumwe dufise urumva ubonye ati Golagoza yateye imbere ananikura nabitu ivyaye ingo tubisangire ngo tuze turirigwana hama uzurambira secrétaire uvuga ati ivyo agiye gukora nibi ati aho uza kwinjiriza ni urumva ndaza kubaza ikibazo ngaha nyene abariko baradukurikirana kuri Ana Share basanzwe bakurikirana Amadesa abasanzwe badukurikirana kuri no mbuga yose bariko baratubona ko kuri no saha basanzwe bakurikirana Amadesa abajyanyiki jewe Gundose ndafise ibintu byinshi no garagaza nikora phone nayishize ku muriro ndafise ama audio no shira ngaha agaragara y'umunyakanyosha aha nyine ucu uvuga ati mbega none abanyakanyosha nikiye kintu kiyo kiratuma badashobora gukundana inde yabaroze
ninde yabaroze n'uwo baroze katakaravye umva je nagiye ndaba n'ibiganiro umutima agira akora ati mu Kanyosha hari abantu babayeho ati ebana kundosi azozaraza kunsaba urumva uteye imbere akwitwa ati uyu muntu kateye imbere aranjyanye byinshi nenda kubaze akarorero Madesa n'umuntu ariko araza uno munsi akazana n'umuriro n'umukomedi abakomedi bangaye bari ngaha mu Kanyosha wabonye bamupostinze ego yarapostinzwe n'imbuga zitandukanye umukomedi ngaha mu Kanyosha wabonye yamupostinze ninde sicisha wenyene ni hariho benshi barise nibafise imbuga bamutima nibafise imbuga aba bandi bakomedi bose nibafise imbuga barigeze bavuga ati welcome Madesa ko bavugira mu nguni bavugira mu nguni tera imbere iki nico tuma Madesa avuga ati muri aho bose ko batandondeye wewe gundo so nyine urabizi challenge je naho twahuye nayo igihe Natasha posting ati Madesa ndagukeneye urazi challenge twage turahura nayo kandi nuvuge ngo haradomina ngo abantu bo muri Nord Side gira urukundo je utagize urukundo nzoza ndakuvuge je nubu hari ibintu mazimisi ndiko ndiga hinge MC gora bafisa gashavu oya mugabo afisa gashavu kana ho gashavu ndiko ndiyumvira hano ko ukarava hinge muri no misi hinge je nzovuma basi nubwo uzovuga ati naco ndaba kuri YouTube nzovuma basi mpaba promoter ati umviriza gishike kure ukibone kuki mutagira urukundo gamana nta muntu abajyanye ibintu by'imbuga murabizi twinjiriza ego aho tuko turakora kugira twiteze imbere turare ko natwe ari ikintu tuzoshikako kubera iki none wewe uvuga ati ngo reka aranterana imbere ugaza wumva Madesa barahuye mu barabara je muranda baraba ngo Madesa nugishaka kutubona ntishaka guteramana natwe aze kwicarana namwe musubire kandi mumufata amafoto muze kweki mu mugora reka ijya foto yari yafashwe ntani yari yafashwe wari yayifa je hari abantu bambaza ati ngo mbega iyo foto ijya foto yayifashwe nande nanje nabaha ikibazo ati mbega mwirya foto indani hari handitse nde CMC Machat si yari yanditseko urumva kandi muga sindamwubahutse cyangwa ndamuvuge nabi tugusaje nawe nyene nabi mubariye reka kwishira hejuru Imana itakudugije nawe nyene amatwi nsumira ngo nuwo muri Kanyosha none kubeka so ngayi waje muri Side nico tumana kubari ati wavuze Side je numva nkumenga sinzi cyo mumenga ni acide reka acide yitwe acide Mr Kaneso umukinyi wa filme ngaha mu gihugu cyacu Burundi azwi cyane hiti yaronse ntiyironkeshejwe n'abandi sibo bamudugije gamani kwigutira yumva ati reka posting ya Madesa ndamushire ko bazi ejo bundi nzokina filme ndamutume kwa Madesa nene wamutuma kwa Madesa nawe yaramaze kuduza izina giwa zo gushira amahera yashatse uzovuga ati ngo abarundi barasabana amahera ni yabikoreye Side ne kibazo si kibazo Matayo ndibaze yuko ico kibazo usanzwe ukizi yuko kiri muri Side urazi kungene bimeze nicaye kinumva wovuga canke muri noho byifashe gute kwanze imbere yuko uza kuzukubarira ikintu kanaka yes hama twebwe wacu muri no vraiment sino cha hirya no yino kiretse yuko gusa ubu hariko haraba changement muri no reka mvuga ati ni babantu kuva kera je ndibuka izamuka rya basami ko Sami we ni numubanyi wacu izamuka rya basami ni babantu vraiment wabona yuko ari abantu bitanga kandi bakagiranira ubumwe hagati yabo ndetse n'ubu muri Side uzorabe mu basineaste hari muri Nord mu basineaste bo muri Nord vraiment arafitaniye akantu kubumwe muri bo ari nayo mpamvu uri kuranaraba bakina bafani bande abantu benshi bageze kure ngambwe gucacu Burundi baba cineaste bari harefo muri no kubera iki kwa gushira hamwe kwa kugiranira urukundo hagati muri bo ngarutse no muri Side nta rukundo cyangwa gushira hamwe cyangwa bagira ubumwe muri bo ndigera mbona
kuko na jewe ino ndakunda gukurikirana vraiment hari abana bafise impano mu gukina amafilme ndetse naragerageje gusesangura ko je ndakunda no kuzi no kuraba mu maklebe yino nabonye ari n'abantu bemera bakagira cotisation abakinyi ubwabo bakikotera kamera bakidanira n'umukameramani bakemera bakamuhemba kugira ngo bagirene barabe ko shooting basi bakagira na film bakagira igikogwa twebwe ari iwacu vraiment kuva narindi baratizanya Bomike nimba ari uyifise akatiza utayifise aravyumva ego ngo utayifise yaratiza ngo Bomike ego ivyo ko mu business ubaramyoya amaso abapenda nagi usiseme ngo no muri noro ngo murakundanye cyane n'ubujyajya sawa muri twe muri noro biriko bihinduka ubu nawe nyine kiko kiratuma bahinduka ubu ngira ndakivuge sinshaka ku ruhande n'aba diaspora aba diaspora hari n'agakuru ufise ugasanga umujama afise power bank zishika nka afise power bank zishika nka zitatu yirirwa mu nzu icyakora ni telefone kuyaga nabajya bademu Omani na Saudia urazirone ikintu cyambe abantu bo muri noro ndabazi ko cyane barasangira abagore icuco ndakizi ugasanga amatayo akundanye n'amaka bagusiye iyo nkuru ni yambere ni ryambe ndayumva reka matayo oya nimushaka oya matayo reka MC Gundos kubera ko uri muri side nazo gikora muri no yaciye yihisha yitwa ngo matayo uyo wazokomeye amenya ngo nibijye muri oya je babizi ko nkijijwe none umviriza gusa ikintu cyo kiratuma abasi bahinduka sivyo rwa rukundo rutituka muri bo ubu kubera aba diaspora baba batamwa amahera sivyo cyangwa ugasanga aba diaspora bo barafise dufate nk'akarorero nk'ama company y'abakina amafilme nk'akarorero kujya kwa Iseke film rero bo kubera ko ikivuga ati reka mpamagaze Kanyana ndibaza no muri no filme yeruka gusohoka imigagi irikira sohoka nko muri Iseke murabona ko bahamagaje Fanny Lavine rero ibi bintu babahamagaza sivyo kubera ko babakubita inoti ndende zirenze sivyo kandi abava hanze bica bituma no muri bo gwa rukundo muri bo rwo kuvuga ngo asubire kugutiza ca gikoresho canke iki bica biza biragabanuka gwa rukundo yahora gwasi wa mwanya kumukinisha za seneze kwa ko vraiment ntakubeshe nimba ciza aza gushutinga uno munsi yarabwira Sami ati ingo ukinemo sene zibiri muri no film ariko ubu eraba nawe reka nawe eraba wibaza no biva kuri aba diaspora babaha amanyama yego nico navuga umunsi Matayo no mu diaspora amutamwe inoti gira ku kwezi oya kira ku kwezi amutamwe inoti ikintu cyakiba Jewe Matayo subiye kumurondera nkiniri sinema aca mvyimba yego ubu yaronse umuntu kira ku kwezi ngo wamponye ewe ya ico nico kiyo kiratuma baduza amahembe sivyo ugatsumva umujama muhuriye ahantu cyangwa murangena muri noro muri bake bacama iPhone kugira kwemeze kari match ashizaragwa ngo fotora uzamfatira ka video kweki nanje ntogwa dokomo yiwanje basinaho kaja ukankamera jewe dokomo niyo kamera kubera mfise macho moya usi kibazo cangira uzurabe kenshi muri noro nibo bantu bambere baronka amadiri menshi ariko ngaha mu Kanyosha usanga ari amadiri nyene yo kuba mwagiye hamwe mukamukariha umumagatanga usanga mugiye muri tunaje ko yarubivuze bo muri noro kuri ico kintu bo muri noro gituma bayaronka ingenda kubarira ego hari ibintu biheruka kuba bimwe bashika ku kirimba aba journaliste barahamagarana iki niki aba TV online iki niki side ni baduhamagaye urazi kubera iki ndamuhamagare aze twicarane badufotore ari indani hama ndushe atera imbere rega
ega ari ikintu bataratawe Nuko. igihe muzoba muragenda kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu twubahana cakenda namukomere n'amashi urumva namukomere n'amashi igihe bazogenda bagiko barasaba ngo imbuga zacu bazifashe bazigire nibo manzi bagira ubumwe yego muramvuga ku kintu ca Mikali do musicien nga mu gihugu cyacu Burundi kenshi muranda guhamagara gundo se mu busesangutse Mikali do musicien nga mu gihugu cyacu itumariye iki nikiye kintu imariye umuziki w'u Burundi nikiye kintu imariye umuziki w'u Burundi none nicaye kintu kwanza bo muri side siko bo muri side bohindura kugira baje hamwe siko kugira bitoregwe umuti kugira nabo no muri side tubone yuko bateye imbere kubera ugiye kuraba abantu bateye imbere cyane nabo muri no urumva ikintu cyo muri side cyambere cyoco ego barafise imbuga barazifise urumva izo mbuga niziki nizo gushigikira umuntu wari wese wo muri side kugira nawe agira iki atera imbere uno munsi je murandaba abo muri Noro urumva jewe nubwo mba afise urubuga rwa Facebook canke uri afise urubuga rwa Facebook uno munsi nimba Batmix canke Madesa akakorera ku rubuga ntora video yo kugira ndashire kuki kuri page yanje muguno munsi ke tuko turakora ibiganiro niba bitore ngo babishireko babipostinge babishire kuri zya mbuga zabo babona ati mukanyosha natwe tuko turakora none bazoguma babaniganye none mwebwe mukiko muragenda ati jewe cenyene bambone bakubone hehe wewe abantu bankurikirana kuri Facebook yiwanje we nugomba ko bagukurikirana we nugomba ko bagukurikirana rega umuntu uko agenda aragenda ku mbuga zitandukanye ku ma TV online atandukanye abunwa n'abantu batandukanye urumva rero tuje hamwe twese tuje hamwe arakantu wari wavuze kugira aca turangiza tuje no kwa Matayo wari wahagaze cyane kuri Amadesi yuko abanyakanyosha batigeze bamufasha turaza abastare benshi ba Mutima ba Liseniyo bande benshi ba Emerisa ni bande baze wenda kubareho honyene Ariseniyo hari ikintu je ngiyanda babwire kandi muzoce mugenda mu kirabe muce mukimagina impamvu ituma navuze ko abanyakanyosha badakundana urumva Ariseniyo je twarahuriye Buja Night Comedy Amadesi yarafise performance yo kuja kuri stage urumva Amadesi amaze kuja kuri stage arabona umunyakanyosho wabo Arise avuga ati reka genda muhamagare tugirene dukorane bro urumva niyumve basiko nkuranye n'umunyakanyosha w'iwacu basi anshigikire vyagenze gute wowe nyene gundo si vyagenze gute siyo waruri ilikuwa matope Amadesa numva bambonye idoga kare bazotera imbere byari ikintu muramvuga ati ego ni watera imbere uzotera imbere bajya abantu mwavanye hasi ntuzubibagire urumva kuko niyo wabibagira uzogira kuri level yo kwinjiza imiliyoni 10 canke 5 aneho nico gituma Mutima yabahevye bafise umunwa bafise umunwa cyo tuma Mutima yabahevye bafise ibintu sinzi bari bambone umva harakajambo yambariye Arise ngo cyo ngo ndumukizwa none kuri umukizwa we nuwamaca kuri stage gukinana n'umuntu umukomedi umugenzi wawe ni ibintu vya hatari twese turabakizwa bro Necho ndako ico shatse kuvuga Noro na Side ico batandukaniye ko no Mutima ahandi ho mubwe ni muturushakazi bro kuri ico nyene urazi yuko jewe nabonye ko ino mbere hariho talent Side ifise impano nyinshi Side vraiment nawe shiburimo kubariye shaka uzunguruke guhera lendi Side irafise abana bazi kwatinga nyereka abaririmbyi bari muri Side nyereka abaseniyase bari muri Side nyereka abakoresha imbuga bari ngaha muri Side benshi ariko rero ico kintu cyanyu bugi murazi ko kibabaje kubera kine mutagira urukundo urumva ico nako ndavuga rero ico nako ndavuga ati Madesa ageze kuri stage ahamagara Arise aranse kuza yego mbega abari muri Buja Night bazi ko Arise ari umunyakanyosha bazovyakira gute bazovyakira gute bavyakira nabi je gitumye ndanabivuga byarambabaje kandi biranababaje urumva bica binyera wanyakanyosha tupendana oya
chenda bikubali Ni wachoyo. ni wachoyo. Ni wachoyo. Ni kama vile unaweza hata kumwomba maji anakataa kukupa maji. Na Bafilistia. Na hamushaka kumusaba amazi akayana yakwima. Yeah. Abanyakanyosha Side wagwan. Side na Santa Tizo. Agiye kumusaba ikintu Madesa agiye gutangura ikiganiro. Azarasengera Side. Avuga ati abo muri Side ndabasengeye bagire guhuza gutera imbere bro. Yeah. Amadesa umko namukuliye mama. Njona wo mukuriye sa. Kana jakona narakumvise. Narakabonye ahantu. Post bari tu post niko dufisimi ikomeye. Aga content narakumvise. Terera Matayo kuri bino bintu. Okay, jiki noterera kuri ibi bintu ariko natwege nabwo ko tuko turahinduka ari abo nta rukundo tugifitaniye. Kuri ikintu no kuri mwebwe muri Side. Nuko cambere coco mwoja hamwe mukagiranira urukundo. Kari mwamara kugiranira urukundo. Mana ari ibintu byinshi mwege nabonye mudusumbya. Narabonye no muri Side murazi kuruganiza amashow. Tugari wacu muri Noro wapi? How are you? Uravyumva? Ino murazi kuruganiza ama competition runaka kandi ivyo ni ibintu bituma abantu bagirane baduga ku indi level. Ariko kubera ko gwa rukundo atago niyo mpamvu muguma muri down. Sibyo? Twebwe hariya umuntu tuba tuza ati nakasohora filme ku munsi uyu. Sibyo? Link singo marinde kuyiduha. Uravyumva? Turaja ku mastati. Umunyakanyosha gushire ko link. Ni wa wundi musanzwe. Tuba tuza ati okay. Ni wa wundi. Bro. Uravyumva? Tuba tuza ati okay. Tuba tuza ati Fanila Vine. Tuba tuza ati turi kuwa mbere Fanila Vine no musara turekurira igisasu. Tuba tuza ati kwa kabiri nakara turekurira igisasu kwa gatanu. Iseke da turekurira igisasu. Tuca dutora direct tuba tuzi n'amasaha. Mugabino. Ino ndibaza umwe wese. Umwe wese yahigumiza aba muri Noro. Yeah. Murafise groupe muhuriyemo mwese aba Ego, yeah. Hakaba harimo ba Fanila Vine. Groupe ziriho. Urabona nk'ubu nka groupe. Mwebwe bayiseke ba Sami. Ego. Nk'akarorero, hariho groupe dufate impere kuyiwanje. Hariho team Matayo Films. Irimwo bose, sibyo. Hakaba ni ya Jaja Kanyana. Na MC Gundo sinarayimubonyemo. Kandi ni wanje ndazu yirimo. Umwe wese afite groupe. Benshi nabonye n'abanyarwanda barimo. Harimo n'abandi bakira amafilme bo mu Rwanda, sibyo? Bajya bagira ivyo gusesangura bitwa gute. Bajya abanyarwanda. Ego. Sagaruke ku bintu by'ubumwe. Uriko uravuga ngo ibintu by'ubumwe ngo hariya ngo harimo ngo ba Fanila Vine ngo ba Mimi Mileye ngo bande. Ngira ngaruke gato kigano nigeze gukorana na Jibu. Yeah. Umwana w'ikinege ariko arabikivuga koko ijya content data n'umwana w'ikinege bisa. Ego. Uratse ibintu vyabaye. Uratse ama conflit yabaye. Cinda bizi bajyara umwe na Gundosi. Basangira rumwe. Na 3-4 bajya rumwe ewe yo Beriki Gundosi no muri Side ego dora tubona korana ibiganiro nabo muri Noro kandi bakamushigikira mugabo bakakunda kuvuga ngo sawa abo muri Noro ntibashigikira abo muri Side sawa naho bivaga Gabati Mix wewe leo uno munsi uratanguye gukina tukubona tukubona tuna bro era basi na repetition tunaziguriramo ko naje ko batanzi kera je ndabizi ko nabaratse nkina film ndiko nishura ku kintu uvuze ngo ca kubera abashigikira n'abakinyi ba film urumva kubera kuno munsi ariyo n'uwonzi yapfuye sosuma hariya mu misigati nanavuze nahakinira niyakiraba araza kuvuga ati bavuze jewe namubona nagapara uno munsi anavimba ure sinzi ibintu bana abantu muheruka mungana oya wo muri Side abantu muheruka mungana ariko kuri cyo nyine Batimix yaravuze ese wewe MC Gundosi ese we nta muntu wo muri Side urasaba ko mwogiranira ikiganiro akakikwima cyaka kwankira muri Side inde yo kwankirana sheya oya muri Side ntawe mugabo nyene hari ikintu ngira ndakubarire siko
ikintu nagira mvuge Mm. oya nagira mvuge nanapanze yuko nzokivuga Ego. nzokivuga mu kiganiro ariko reka nagacishe Ego. nzokavuga mu kiganiro analize nzokora Yeah. urazi yuko uje kuri anashe nakoze ikiganiro du promotinga bro Yeah. du promotinga amasinema agiye gusohoka Ego. siko Mm. ariko umuntu wabonye yabipostinze yarinde yari Fanny Lavine kubera twavuze mwamikazi Ego. sezo ya kabiri siko Mm. abona avuze muri rya analize twakoranye na Batimix ntibigeze bazipostinga Nta numwe. narabahaye link bro Nukuri. cyane nakubwiza ukuri narabahaye link ariko nguma mveya Mm. ndabe ntibigeze Nta bazipostinga numwe. etaje buriye Mm. urashobora kuyimanuka mu kanya gatoya Yeah. namye ndaba 2010 abaririmbyi ba Amerika bose baragurukiye rimwe kugira baririmbe hari igihugu cyaye cyahuye na Munyamugigite Mm. Haiti yari yahuye na Nyamugigima. Yeah. abaririmbyi baca bishira hamwe kugira bashobore kuririmba indirimbo yo kurondeza kugira babafashe Yeah. ico gihe abantu barabafashije Mm. uzigituma none bahagurukiye hamwe nico rero tubuze ngaha mu Kanyosha Mm. bahagurukiye hamwe kugira baririmbe umva je nibabona gundos tuko turakorana Yeah. nibabona ati tuko turakorana bazodushigikira abantu Ego. n'abanyakanyosha bazodushigikira Yeah. ariko uranyumva James Eglise yanje yitwa Kings Family Burundi katurangize batawe nagushimira cyane Yeah, thank you nawe. guragoza asante sana bro Yeah. ntibabyegereza umutima ukategereza umutima urameneka Uraturika, Sara. urasara. turi mu gisata cy'imyidagaduro igisata cyo kubwizanya ukuri Ukuri. igisata cyo kutajana n'indyarya Yeah. siko kubwizanya ukuri kuko twese kuri nimba duhagaze ngaha dufise ukungene twisumamwo tutazi ubuzima bwa naka siko ntanziga ibirimwo ndabakunda cyane nitwa MC Gundosi hasta la vista, ciao ciao.